sinibuka neza isaha naragize isanganya sinumva ko risanganya nagize ahubwo nagize like hari ivyanshikiye ndaraba kwa muganga bavuze ngo nari ngwaye hypoglycemie nanjye sinzi n'ivyari bivyo bihe so rero nararavye ivyabaye maze kuraba ntavyo nzi urashobora yes bakunzi ba Major Talent TV tube tubwizanye ukuri brother urashobora gupostinga yuko umuntu yapfuye ubonye kuri stati ko umuntu yapfuye ugaca uwandika brother nanuko umutelefona basi maniga uri umugenzi wa hafi kandi n'ikibazo kiba twari turi kumwe isuha ushobora kumva umuntu avuze ngo napfuye hama nawe ucuwemeza ngo napfuye warabuza amahera yatakije yogoka kuri hospital militaire ngo ndabe ko nkiri muzima cyangwa napfuye nanje I don't know what happened bro I don't know what happened sinzi nubu nikijambere naco ndamenye kumva ngo bavuze ko napfuye basho bavuga ngo rino gituma ari showbiz wacyuswaye indirimbe jo mwijoro so that byerekanye yuko jewe ndumo escrow napanze ngabantu aha n'abantu bandika ku mastati ngo napanze abantu bampostinge ko napfuye ugira nsoye indirimbe shika pesa yako bro shika pesa shika pesa yako man iki ni kitu simple sana amafaranga nashobora gukura ivyo abantu bambonye ko kuba cyatse kuyampa suko ngo ngira ngo banarapfuye bro nuko ni pole sana big bro meme ko bagucafuje men reka ndayatore naco kuko ayampa yabishaka urakoze cyane bro pesa nyingi this is money bro turasamira bro ndama bro yo ndamaye turuwasa kuko narakosheje kubana postinze ibintu nabanjije gutohoza nashire kuri 500 maniga muhaye abereka bifate nkama timuvandimwe gisamaye turuwasa abaye wisa everybody, my name is Radio. This is Major Talent TV. We come back again. Yes, nagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Major Talent TV. Rena uno musi nagiye kuraba umwe mu baririmbyi byari bimaze iminsi bivugwa ko yoba yitavye Imana, ariko twamenye yuko ari muzima, twamenye yuko abavyanditse cyangwa se abashe kwipostinga abitari ivyo habe na gatoya. Twaje kumuraba tumenye mbega byagenze gute kugira ngo bashobore kuvuga yuko yapfuye. Yes, twamaze gushika rero twumvise amakuru y'ahantu yobagiye, reka tugende tubaze kwanza yuko ari hari Rena namaze gushika indani. Yo bro, vipi ko fresh man, umeze fresh? Yego bro, ko mu bitu gani? Ndiko hapa. Ko mu bitu gani? Ndiko na suragwaye bro? Hakuna. Sasa mbona usemi? Hakuna baba. Sasa okay bro, nje kura muririmbye yitwa LINOG bro. Bambwiye ko ari twamenye ko ari ngaha sivyo? Dushaka tubwira ari he bro? Ari ariko have. Ako wapi? Na uri ngaha. Ako wapi? Na uri ngaha. Bro tuje kumuraba turamukeneye gatoya si? Oya na uri ngaha. Ako wapi? Hakuna umushakira iki kwanza? Bro nje kumuraba je ndi journalist nze kumuraba tuyahage gatoya. Nutubazo shaka kumubaza bro ako wapi? Oya na uri ngaha. Niambie acha hivyo vitu. Ako wapi? Sinzi umushakira iki? Bro nakubwiye nje kumuraba tuganire gatoya sivyo? Ari ngahe inyuma gatoya. Yes, bakunzi ba Major Talent TV ngo ari hariya. Reka tugende tuyage nawe tumenye mbega ninde yavuze yuko yapfuye, byagenze gute, turamenye ukuri kose, ariko icyo nokubwira cyo aracyari muzima. LINOG ni muzima. Yes cameraman, here we go. Yes cameraman, cameraman kuyu hapa. Yeah. Yes, bakunzi ba Major Talent TV twamaze gushikira LINOG, the best rapper. Bro, vipi bro? Ko fresh brother. Ni sawa. Yeah, I can't enjoying man. Sasa bro, biri gute man? Ni bon urakomeye. Fresh. Ni sawa kabisa. Ndeze sana man. Thank you so much bro. Yes, bakunzi ba Major Talent TV wamaskwe bona twamaze gushikira LINOG, the best rapper. Ariko bro nk'umu rapper kweri nka freestyle man, hari cyo bitwaye? Man, sinagwo ndi muri mood. Man, gerageza kidogo man, nk'umu rapper ya marigado bro. Naho bugwaye nyene tu abafana man barifuza chat right. Yeah. Sinishwe n'umutima gusa, sinishwe n'uwampenze, nishwe n'uwambenze burya. Sinishwe n'uwa man, nabyo
Yeah, thank you so much bro. Bro, naje no bishobora man. Sasa biri gutera bro. Yeah, ni bon. Bese neza. Yeah. Wewe anakuranywa udufana bro. Je nanze kunywa inzoga bro. Ndagwaye. Uragwa niyo mpamvu uri kuranywa agafanta akamva handa kanyweye ko bro. Nta kibazo. Akanda kanwa ko wala cameraman ube gado gusa yana turaye. Turasangira nta kibazo bro. Oh yes, igitumye nda kurondera rino kino vuga yuko hari abantu benshi hari amakuru ari karavugwa yuko woba witavye Imana niyo mpamvu cyo kukurondera kugira tumenye mbega bimeze gute. Twamenye ko uri muzimba tugerageze kuraba aho uri kugira ngo dushobore kuyagana kuko hari benshi gwera kuri uno mwanya bazi yuko Linogi yamaze kwitaba Imana. Niyo mpamvu rero twakurondera kugira tumenye mbega bimeze gute kuri muzima bikaba biriko biravugwa yuko wapfuye. Brother, dushaka kwanza tubwire mbega ibintu warabibonye kwa ariko icyambere ntuje kuraba ko nkiri muzima ahubwo wawe twabonye kuri muzima dushaka rero tumenye mbega banditse ko wapfuye nabo mufitaniye beef bimeze gute bro. Bon, ikintu kimwe novuga gambe na mbere I'm sorry for my family. I'm sorry for my friends. I'm sorry for also my fans. Abantu bose inkuru yuko napfuye yoba yarashikiriye bambabarire kubera ko bijya byabaye nanje ubwanje ntabyo nzi. Jewe sinzi ngerageje guca mu nkuru gato ku munsi ugira gatandatu hari samedi mwijoro nka 2:00 sinibuka neza isaha naragize isanganya sinumva ko isanganya nagize abwo nagize like hari ivyanshikiye ndaraba kwa muganga bavuze ngo nari ngwaye hypoglycemie nanjye sinzi n'ibyo ari byo biye so rero nararavye ivyabaye maze kuraba ntavyo nzi sinzi vyakurikiye so rero abantu ngo baciye bapostinga ko napfuye burya naje kubyuka naje gukanguka mu gatondo kuko nkiraba ndibuka nari kumwe n'abagenzi banje harimo Emaniga Muvande Mix Ali Classic na Wizi witwa Wizi yeah bo murumva kuri gang na Epiday nyene so rero abo nibo uwo munsi turi kumwe mu masaha naja kuraba mugabo ivyabaye byose inyuma nibaza ko ari bo bisigura neza ko jewe jenyene nanje sinzi ivyabaye kubera ko jewe nararavye bantwara kwa muganga bantwaye muri hospital mite nabyutse ndi muri hospital mite narabi wabo w'abantu kwa turi wabo w'abantu no kwe twateramiye nyene mu kabare tumaze gusohoka ngo niho narabiye sinzi vyakurikiye for real rero abajama nagiye ukanguka ndi kumwe na Wizi wa mujama yitwa Wizi na kaunze turi kumwe abandi bose atarumwe turi kumwe gusa nibuka imbere yuko ndaba nari kumwe nabo bajama bose nkubwiye Emaniga Muvande Mix Epiday n'uwo Wizi so rero naje kumva mu nyuma ngo mu gatondo navyutse telefone aka telefone kanje gato usanga mu amapere arenga 200 300 bro bavuga ngo Linogi uracyari muzima so ndacyari muzima nivya narabuze nico mvuga man narabuze nico sigurira abantu nabuze ico mbwira abantu ndacyari muzima hawo none narigeze mfa uwo mujama twari kumwe Wizina wacambwira ngo bro ngo nturaja kuri rezo social ngurabe ngo abantu bose bari kubavuga ko wapfuye namaze none watanze inkuru uvuga ko napfuye kandi ari wanwaye kwa muganga ndavuga ati jewe nanje nta nkuru nigeze ntanga ahubwo peoples nibo bavuze ko bamaze gupfa ndavuga man what the fuck is that nyene ko acarafata telefone ntango vuna navyose atanga uvumfise arafata telefone aranyereka kuri Facebook WhatsApp abantu bose ngo rest in peace Linogi ndavuga none napfuye nkiri muzima regarageze n'umwanya ndiyumvira ko no napfuye nkiri muzima biratsitaza abantu benshi apele ya papa ya mama abo tuvukana aba sister aba brother bose bambaza ngo uracari muzima nabwo ati ndakomeye ntibyakunze ko nitaba abantu bose bantelefone am so sorry mbaye ndasabe kigongo kuko nari meze nk'umuntu yataye ubwenge mvuga none bahanyishe eske napfuye barantelefona bose bavuga Linogi umeze gute urakomeye ndavuga ati ndakomeye namubwiye kubera uwo mujama twari tusiganye Wizi amubwiye ati bro ubonye nimero yo muri family abuzi kuri bose arabazi
tucumbwira ndamwitabe ndamubwira ko nkomeye ndi muzima ko mu masaha ya saa 4 saa 5 ntihenze twe twamaze kuva kwa muganga ntavyo bwa ibintu byatari narafashwe n'igiturumbu kandi ndaraba nikanguye mu gatondo numva ngo abantu bavuga ko napfuye je sinigeze mpfa eske nari gupfa nka tugakora ikiganiro gute and right now hari abantu bakivuga ko napfuye man kandi ndi muzima what the fuck is that man ndi muzima ndakomeye kandi nta nubwo nigeze mpfa nabaye burabe bisanzwe ubwo abantu bababwira ubwoba bivanye n'inkuru mbingira baratanzwe baza abantu ko bikundira byacitse bakunda inkuru nyene bavuga like ishobora gutrending ku marezo social Linoge yapfuye ntabwo nigeze mpfa man jewe ndakomeye turetse ico kibazo nawe yanje cyo kugwara sinzi kimbaho baza nka Emaniga nawo bari kumwe aba twari kumwe uwo munsi akaba afise umwanya agashanga hano yari kubikubwira ari kubwira ukuntu inkuru byose yagenze kuko jewe abo twari kumwe barabizi ko just no panga showbiz yo gupfa jewe oya nibikunda showbiz sinzi nimbunzi warankurikiranye kuva kera ndi umuntu akore mu showbiz so rero jewe nta showbiz nkoreramo mu buzima bwanje ibyo bintu sino nabikora ko umufise umuryango w'abantu basenga kandi bagira iki mfise abantu bankurikirana basenga babonye umupete tanguye showbiz zo kwipfisha ngo yapfuye kandi akiri muzima so how bizagenda gute je ndacyari muzima me ntabwo nigeze mpfa byagize abantu yes wavuze ati nari kumwe n'aba brother banje nari kumwe n'ama gang yanje yavuze Emaniga yavuze Epiday yavuze benshi ndibaza mwavyumvise ariko dushaka tumenye mbega abo bajama mwari mu biki mwari mwagiye guhura mwari mufitaniye project kuko benshi nabumvise nabaririmbye mbega mwari mufitaniye project vyemeze gute twasohotse bisanzwe ni ibintu bisanzwe mu buzima twasohotse bisanzwe n'abajama turavuga ati ko twebwe twicaranye kenshi turapanga ama projet yo gukora kandi stress no gukora umuziki no mu bisanzwe turabagenzi twasohotse bisanzwe tugiye guhura nyene bisanzwe turavuga ati duhurire hano ko jemba hano kwahuri hafi ya home ko cyo gese ndanameze neza for real remeze nk'umuntu agwaye maze imisi ndi mu ma project menshi baraza turahuriraho rero duhuriye aho ivyo byakurikiye mu nyuma guhura nihaza ko atangwane yari birimwo vyagiye guhuza mu nyuma ivyo yeah yes yatubwiye yuko bari kumwe n'ama gangster ndibaza wumvise abajibiwe yari kumwe n'ama gang hama araraba yisanga ari kwa muganga avuga ati ariko ivy'inyuma sinabimenye abantu benshi rero ama post menshi Linoge recent peace nagiye nabibonye ndatanga ndavuga ati wow ntabwo nigeze mpfa for real icyo cyambere abantu bamenya je ndacyari muzima kandi nimba uzi gendo n'umuntu asenga bro turetse after y'umuziki gendo umuntu asenga so rero sino mfise abantu bankurikirana mfise umuryango mfise umukunzi man mfise umugora mbega bro tukiri ngabanye vuza ati umukunzi mbega umukunzi wa brother yiyakiriye gute amaze kundazi yuko iyo nkuru yaramushikiriye tu mbega yiyakiriye gute yumvise ati ebana Linoge recent peace brother mbega nta pere yo wabonye bro wera na iryo joro cyako tuvugana ariko ntago byakunda nabonye apere yo mu gatondo so rero ndavuga none ndi mu telefone kandi we yari amasaha yo gusenga ari gusenga ndavuga tubaza kuvugana nava gusenga ndazaraza kundondera kandi so rero ikintu cyabaye twaravuganye afite ndamubwira be ibi ntabyo nzi nanje sinzi uko biriko biragenda men byabaye nk'ibintu giturumbuka nanje ntazi kuko abantu babonye inkuru bacha bayifata nka serious bro ahubwo nandi ndashaka kumenya how byatanguye gute ninde yabitangije ninde yabizanye gusa ndamubwiye ati I'm so sorry for everything kuko nanje nta kintu kimwe ndabizi ko maybe naho yabatavyizeye kuko yabona basi nanje ngo naciye nkora indirimbo tukiri ngaho nyene banzu reka indirimbo turabwiye ati uno munsi dufite amakuru menshi turaza kumenya byinshi ariko wavuze bamwe mu ba brother mwari kumwe bamwe mu magengi mwari kumwe navuga yuko ubo nyene nibo bari mu bapostinze yuko witavye Imana harimo nka Emaniga yashoboye nawe nyene guposta avuga yuko witavye Imana yes Emaniga niwe yatanguye guposta yes na Emaniga yarashe kwandika avuga ati Linoge recent peace Emaniga niwe yatanguye guponga nawe nyene ari mu bavyanditse kandi wavuze yuko mwari kumwe aho mwari mwasohokanye Emaniga niwe yatanguye je man sinzi what's wrong kuko jewe naje kubyuka mu gatondo banyereka ngo raba ngo baposta ko bapfuye eske ngira Emaniga niwe yabitanguye yes na Emaniga ari mu bapost ndibaza narabonye stati ya Emaniga avuga ati Linoge recent peace dushaka tumenye rero mbega cyagenze gute kuko bamwe mu bagenzi mwari kumwe bashe kwandika ko wapfuye bro none jewe
ikibazo kimwe eske wowe basu iryo joro wari online right? Oh yes, wavuze wari kumwe na Linogi na Muvandi Mix. Oh yes, wari kumwe na Everyday Winner. Abo bose ko ari batatu barashoye kwandika bavuga ati Linogi recent nanje wa gatanu. Yeah. Abo bose barabanditse bavuga ati Linogi recent peace. Yes bakunzi ba Major Talent TV dushaka tumenye mbega byagenze gute kugira ngo abo bari kumwe araba nibo bashoye kwandika ko yapfuye. Brother, bro, genda bahamagara tu wala bro. Ikintu abantu botahura kuno mwanya nta showbiz y'urupfu jewe nokora man. Showbiz y'urupfu ni ibintu mu buzima bwanje bitobaho. So abantu bavuze ngo nakoze showbiz ugira ngo imfe umvuge ko napfuye ugira ngo nswende irya ndirimbo nyene wabonye nayikoze ejo nyene nibwo nayikoze irya ndirimbo bamaze kuvyandika umaze kwibona narabonye narabuze icyo nishura abantu ndavuga kumba abantu rero bagukunda upfuye cyane naravyumva mugasana bwavyiboneye n'amaso so naciye mvuga ati okay ikintu kimwe gihari ko mbona basi ibintu bisa n'ibyashushe let me go in the studio bro cyanda ja studio ndaririmba indirimbo nararembye ndi jenyene burya maze kubona ndavuga ati Everyday taramutelefona maze kubona nyene ko indirimbo idakwiye fresh abati ingungishije mu chorus acarange abebira ngira Imana arangamburukira caraza ashiramo aga chorus turayihera heza indirimbo burya indirimbo yakozwe jo saa 6 saa 5 guca yeah. Okay, yes, bakunzi ba Major Talent TV jengire mpamagare Emaniga ari muba ari cyaka kumuhamagara basi jewe numva kubona kugeza nini saha uravye muri telefone yawe nta message about that ndishura ko nanje sinzi what's wrong sinzi umuntu atanguje ibintu bya ngo narapfuye canke iki menda cyari mu yes reka rero duhamagare Emaniga nimba ari hafi aze nibyashoka kaza muraza abastari ni so ashobora kubura time ariko turagerageza tumenye mbega ukuri kurihe byagenze kutugira bari kumwe ku bitaro ariko ari mu bapostinze yuko yashoboye kwitaba Imana. Yes cameraman server yako wapi? Oya bro. Okay, yes bakunzi ba Major Talent TV reka ndamuhamagare Emaniga tumve nimba ufite time aze ngaha kugira tumenye mbega byagi okay sawa bro reka ndamuhamagare wallahi ebana Coco line bro. Coco line. Oyo bro. Vipi bro? Oyo brother vipi? Fresh man. Sasa be quiet bro. Fresh tu nashukuru Mwenyezi Mungu. Sasa bro uko wapi brother? Man niko studio bro. Uri muri studio bro? Go man ali project imo. Sasa big bro naenda bro naenda ukeneye sana big brother ndafise job dupangana man. Man na time mfise bro. Bro please bro 1 unit brother. Tukumena Linogi bro. Yo man none kwa time mfise kweli. Bro wala yaranje basi nka 10 minutes bro. Ema. Oya bro. Gute. Safi. Ewe urashobora gushika hano turi hano onya kuri garden urashobora kuhashika bakaba tubaza about ngivyuko twapfuye canke urashobora gushika bisigura Yeah man. Oh reka abakanya naho kaza ko bari gato urashika usigure gusa nta kibazo uri he bro na uri he bari kumwe na Muvandi Mix kidogo ni project twafise ya muri kumwe na Muvandi Mix yeah mushobora gushika mwese ni bomu wazana none bafise umwanya muzanana bro nyaruka fata umwanya mutoya kweri tuzima tukuya déplacement mu nyaruka bro yes bakunzi ba Major Talent TV bro oya brother bana bro faster big bro okay sawa reka tuyarange bro poa yes bakunzi ba Major Talent TV wamaze kubyumva baraje tabayenze ngo turamenya ukuri wala uno munsi turatumenye ukuri mbega yemeze gute bari mu banditse yuko Linogi yitavye Imana kandi wumva yuko biza kuba bari kumwe nawe dushaka rero baze kutubwira mbega byagenze gute kugira bashoye kwandika ko yitavye Imana kandi ivyabaye mbere hose bari kumwe yes reka turindire bro reka baze maybe ngira ko nibo turi kumwe ivyabaye barabivuga bikunze bakadushikira ni bon hama bababwira ukuri basi kugira ngo abantu babone icyabaye nyaco kuko nanje ntabyonzi nanje ndabyumvireho
sinzi aho byatanguriye nimba ari maniga cyangwa muvandimix yabitangije ndabimenye ntago nzi ngo vyagenze uko bro reka bashike ngavyo bari byiza. Okay sawa. Yes bro mbega abavyeyi bawe brother bavyakiriye gute kuko navuga ko ni ibintu bidashimishije n'ibintu bijyana umutima brother mbega wa mujama aradufonye wala reka twumve ngira yo bashitse man. Oya brother. Oyo bro. Vipi sasa? Fresh man. Ko nakubona none urihega man. Washitse bro. Uri ngaho kikaburimbi. Reka ndagushiture bro. Cameraman reka ndamutore bro. Oh yes bakunzi ba Mijo Talent TV bamaze kubona brother bro oya bro brother tuzani intebe zibiri bro yes bamaze gushika abagenge bababonye ndo bari kumwe n'uyu mugiye Emma gangster vipi sasa big bro napendeza sana brother Doga studio man nani aga project kwa dofise ni umugangster wanje. Oh nakubali mzee wangu urameze neza. Bro niko fresh brother umeze fresh. Aho n'amavuta umeze neza na. Ikintu gishasha man. Vuba cyane. Sasa ikintu mwakora nayo muri babiri wallahi bro. Mani mvandimix na maniga Nomba. Yes wamaze kubabona na baji bari kumwe na Emaniga ni Emaniga na muvandimix no bari kumwe na Linogi umunsi araba ariko rero cyaje kunangaza icyatumye tubahamagara nuko bari mu bantu bashoye kwandika yuko Linogi yitavye Imana. Brother dushaka kwanza mutubwire umunsi Linogi araba mwari kumwe bro? Ahubwo nababaye ko batananda mukije. Nababaye sana. Linogi wabujijwe n'iki kundamutsa. Urazi ngene na sasa brother wibaza ko ari impamvu nyabaki yatumye asakuramutsa cigituma tandamutsa nabitahuye hari inkuru zaciye kunguruka nabo brother kwanza banzureke dushaka kwanza mutubwire Linogi yavuze yuko umunsi wa mbere ahura n'ikibazo karaba hari ku munsi wejo hareje bro samedi umunsi Linogi araba yavuze ko mwari kumwe yari wewe na Epiday na Emaniga mwari kumwe ariko icyaje kutangaza nuko muri mu bantu banditse yuko Linogi yitavye Imana bro. Je gutangaza Linogi ko yitavye Imana si kuvuga yuko ndamwanka ndamukunda ijana kwijana ahubwo gusa kuye kuraba bagenzi biwe afise bagendana nibo basibiyiwe. Tukiri ngaho nyene mu bantu bagendana na mwebwe murimo kandi muri mu bapostinze yuko yitavye Imana Emma Gengo vipi brother kweli kiwanditse ko Linogi yitavye Imana kandi yavuze yuko mwari nifanyia showbiz bro mpaka naonekane mimi mongo sasa brother eske brother wavyakiriye gute kwanza kubona abajama mwari kumwe kama nifanyia showbiz mpaka naonekane mongo ngumingo mongo jungo natani toye nyimbo man mwanyerekanye nk'umubenshi ugira ngo ngomba nswaye indirimbo bro mani Jesse liko ndatahura ibiboro kumbe wamamagaye gamani oya umunsi bijya biba ntitwa turi kumwe man eske uri mu bantu baje gupostinga gute ko napfuye kandi nawe twari turi kumwe ubona ibyabaye urazi ukuwe urazi buri kimwe urazi uko byagenze ba ni watangwe kwipostinga ari mu bapostinze yuko Linogi yitavye Imana bro. Eske wowe Emaniga upostinga gute ko napfuye kandi ndi muzima skia big blow mani je gusasa wanderefonye gusa sinari nzi ko ari ibi injemo ariko tu ndafise ikintu kimwe no bivuga ko ya uni big brother wanje Linogi ni big brother urafiki man urafiki waje unaniposti ngo nishaka kufana ni ngari muzima skia urumva uyu mu brother wanje kandi wa hafi sana umunsi agira ikibazo je twari turi kumwe uwo munsi biriko biravugwa ko yoba twuba twarapa uno munsi urazi family yanje uko uno munsi urazi uko family yanje iri kunyakira man
ariko bro banza ureke kwanza brother mbega wiyakiriye gute kubona abajama mwari kumwe uvuga yuko wagize ikibazo ari bo muri kumwe bari mu baposinze yuko umuntu wa mbere nitavye yambwiye ko yabikuye ku bagenzi banje twari turi kumwe statizu emaniga zaravuga yuko witavye Imana bro shaka tubwire kwanza kubera iki kwandika ko LinoG yapfuye kandi wumva aza kuraba ari we mwari kumwe man nico nashatse kukubwira ya kubera ari ibi msanze bihari reka mvuga uko byagenze nta kibazo je vyishi narabibonye kandi umunsi agira ikibazo brother wanje twari kumwe bro twari twasokeye ahantu yari jewe LinoG Movand Mix Epiday twari kumwe n'umujamara aho yitwa Amin ya hama brother wacu agira ikibazo tumutwara kwa muganga tumaze kumutwara kwa muganga umujama aragira ikibazo sana araraba sivyo amaze kuraba je ndumva muri jewe nyene kubera ko uraza umugenzi agize ikibazo nawe ubukigize ndumva neza ko merewe nabi sana ahubwo nanje bica biba ngombwa ko mbanza gukita kubera ko nanje iyo nza kuhaguma nari kumererwa nabi cyane hama jewe kugenda naciye mera nk'uhava gatoyi twari kumwe n'umu brother wanje Movand Mix ya cyo turabuja kubera ko hari umuntu yaradutelefone kidogo ari ibintu by'akazi twari tugiyemo cyo tuhasiga mujamara aho yitwa Amin wasize napfuye gamana no mani ntavyo gupfa ariko wanditse yuko yapfuye bro no reka ndacyakubwira man ndacyakubwira so tumaze gushika iyo twari tugiye ni umu brother wanje twasize umujama ameze fo sana yarameze nabi cyane ku buryo nyene nawe utotahura urumva yararembye cyane tugeze niho nabaza mani bazo wasigayeho ndamubaza mani umujama ameze gute bimeze gute ko twewe twari dufatiwe gatowe umani ngo umujama ngo bana ngo yaravye sana ngo ntari karanavuga ngo ahubwo ngo yana ahubwo ashobora kuba yanapfuye ndavuga mani ye uko nukuri ndavuga ati kweli ni sondake nguma ndamubaza mani umujama ameze gute ngo mani umujama ntari karavuga ngo bana ngo ahubwo ngo asha ngo ni hatari kweli sasa ndapowesha hariho uwundi mujama yaciye ambwira ngo yagiyeyo umujama bari kumwe nawe yaciye telefone hari uwundi yaciye agenda inyuma ye twe tuhavuye acanyandikira ambwira ko umujama ngo yapfuye mbona yapostinze rest in peace man serious ngwego kumbe amaya makuru atariyo umujama aracyahema nanje no gupostinga none bro urashobora yes bakunzi ba Major Talent TV tube tubwizanye ukuri brother urashobora gupostinga yuko umuntu yapfuye ubonye kuri stati ko umuntu yapfuye ugaca uwandika brother nanuko umutelefona basi maniga uri umugenzi wa hafi kandi n'ikibazo kiba twari turi kumwe isuha ushobora kumva umuntu avuze ngo napfuye hama nawe ucuwemeza ngo napfuye warabuza amahera yatakije yogoka kuri hospital militaire ngo ndabe ko nkiri muzima cyangwa napfuye cyangwa nuko wabajije wizi ntiyakubwiye ko napfuye yakubwiye ati ameze nabi tukiri ngaho nyene big brother urashobora guta umuntu w'umujama brother kuko urumva yuko biza kuba bari kumwe brother urashobora guta umujama ameze fo ari mu bitaro yaravye brother je kugenda kuba yaragiye ntago ari kibazo kuri jewe kuko n'ibintu bisanzwe n'ubundi ntihagumangwa cankiza nawe afite ibindi byo yari kujama ko nafise umujama ari kunyitaho ahari ikibazo nuko yanditse ko witavye Imana ikibazo ni kimwe eske maniga umuntu twakoranye amandirimbo menshi twabanye mu bintu byinshi twabanye kuva tukira abana twabanye mu rusengero uri umuntu wo gutangaza inkuru ko napfuye kandi wihuse kweri utararonka amakuru nyayo uza abantu bagukurikirana usambaza inkuru ko napfuye urazi ko nakugira bishike muri family ariwe wabigize bavuga ati ubu n'umugenzi we wa hafi nashaka gupostinga ikintu kitari ico and how bro mbonekane nk'umuntu w'amashowbiz jewe Oh yes brother adusha kutubwire big brother kwandika ko mu big bro wawe yapfuye kandi wumva yuko mwari kumwe mwari ko murasangira gute woza kwandika ngo yapfuye big brother ya man je ikintu novuga kuvyerekeye iyi nkuru
nibaza ko nta gwanko rurimwo ni brother wanje ko harimo ugwanko brother harimo ugwanko big bro nta gwanko rurimwo kuko naje si jewe nanje narahenze kubera ko utatohoje fresh brother imbere ko wandika ikintu urabanza ugatohoza big bro ukabaza ati mbega iboro mugo wewe waciye wandika yuko yitavye Imana bro twese twabonye ko yitavye Imana twaboneye iwawe brother mbega nuva koza amakosa oh bro jewe mu gupostinga je nanje nahenzwe n'umujama twari kumwe mwari kumwe ku bitaro ego kuko navuga ati uyu ntashobora kuba yogira ibintu bitari ivyo ntiyombesha niko turabagenzi sana niwe yambeshe sana mbona ya postinze naje na postinga nawe sinzi rero urumva jewe si jewe narahenzwe vraiment kandi uyu ni big brother wanje ngira ko nanamusaba nimbabazi vraiment si jewe nanje narahenzwe ariko nawe uri mu bavyanditse bro man naravyanditse simariye mugabo tu narahenze kujya umuntu ahendwa kandi ugahendwa n'umujama wa hafi kandi biboneka ko atoguhenze man urabizi birashika ariko tu nta kibazo je numva umenga kwa kiri muzima brother wacu ahema gusa Imana ishimwe kubera ko je na sizaremvye cyane kuburyo ngira n'ubwoba sana no musi ndacyahema mwanteranije n'umuryango bro ni boss sana ahubwo ndananeze n'umuryango ndacyahema for sure kubera ko nanje nagiye kubibona ko menzwe mu nyuma mu brother tuvuganye kuri phone man saa 9 z'ijoro uyu twaravuganye ndaregrete brother kwandika ko umuntu yafuye big bro uvuga yuko ni ibintu banza gutohoza fresh brother iki ikosa wakoze nuko watiye wandika yuko itavye Imana utabanjije kubaza fresh brother nanje niwambeshe man kandi nabeshwe n'umujama twari kumwe nyene man uyu mujama yambwiye ati sindamubereye intuze yambwiye ati burya rero nanje wa mujama mbwiye ko bimeze kuno mbona ya postinga nanje na postinga ko navuga ati man kubera ko bivanye n'ukuntu twamusize ameze ari bigoye sana man ariko tu Imana ishimwe ko brother wacu akiri muzima brother we kwandika ko yafuye kumubwira kumuha makuru atari yo big brother wabikwiye kuki je numva none arira kuba linogi ndamona gihema ari muzima kandi uri mu batangaje ko yafuye worizwa niki simvuze ko norira kuba ahema novuga ko norira kuba ibigumbagumba ku mutima wanje ko linogi emaniga na muvandimigisi n'abantu baba bicaranye n'uwo mwanya agira ikibazo je twari kumwe yararavye cyane novuga ko mbabaye cyane kandi cyane ndabisubiyemo cyane ko nanje umuntu yaramugwajije niwe yampaye inkuru mbi nanje nza gutanga inkuru mbi ku mugenzi wanje Maniga naramutelefone bahanumva none arira sana naramutelefone ndamubarira Maniga ati mugenzi wacu aracikanye kandi twari ko turanwana umva ko byari ibintu bibabaje cyane cyo gituma ubu umva umengo none arira ndamubonye ha ndaza gusaba ikigongwe kandi linogi kuba nagushikiriye ntundamutse nashavuye cyane kuba utaramukije na Maniga nashavuye cyane tubabarire cyane inkuru je nayihaye Maniga ndayihawe nabi mbabarire cyane cyane gose hama je ndafise ikintu nza kuvuga mu nyuma mu gihe wabazo baguhaye microphone mbariye ko wambabariye cyane na Maniga kandi cyane gose yes bakunzi ba Major Talent brother we kwanza uvyakira gute big bro je ikintu kimwe novuga ubuzima n'Imana butanga tuvango mfisa abagenzi ngo no batuma mbaho urazi ko aho nabanyandikiye ngo rino jinguri kwiyaturira ko gupfa nguzopfa kandi gushobora gupfa baba ko avyaturiye urumva jewe nanje I don't know what happened bro I don't know what happened sinzi n'ubu nikijambere naco ndamenye kumva ngo bavuze ko napfuye basho bavuga ngo rino gituma ari showbiz wacyuswaye indirimbe jo mwijoro so that byerekanye yuko jewe ndumo escrow na panze ngabantu aha n'abantu bandika ku master ngo napanze abantu bampostinge ko napfuye ugira nsoye indirimbo ira ndirimbo yakozwe jo saa 5 saa 6 ko nabonye ibintu byamaze kuba birebeye ndavuga ati man reka nkore indirimbo rero basi ugira ngo
nevitire muri aka kavuyo nabuze uko nsigurira ibintu abantu. So rero ikintu ca mbere novuga ni uko jewe aba bajama iki nabo bari bapostinze ko napfuye, ubuzima ntabwo butangwa n'abagenzi ngo nibo bamfasha kubaho ngo badufashanye bijyana biriya, ubuzima n'ubw'Imana. Umunsi wo gupfa nugera nzopfa, umunsi wo gupfa nugera nzopfa. Nuvuga ko je batamaje mu mesi yo kuvuga mfise ukuri kwinshi gufisaba kuko nibo babitanguje urumva. Ariko nabo bariko bagerageje kuvuga ngo sinibazo ukuntu Emaniga cyangwa Muvandimwe cyo kuvuga ngo Linogi yapfuye tuvanye. Ataje byo munana kuva haba ngashike kubitaho narindi ko ngo arabe ko napfuye vyanyabyo. I don't know member babaza abanyene bafise ukuri. Jewe nka just mfise cyo novuga. Mbona atakamaro ko guma tugaruka ku byabaye kimwe gusa ko brother wacu akomeye ni bien sana ko natwe na je narahenzwe bro, narahenzwe ariko I'm so sorry brother ku byabaye narapostinze ariko nanje nabaye bubeshwe ama je ndafise akantu noshobora kugira nte nkavuga ati man pole sana ego mbona menga reka narare bro reka ndamuhe 500 ndamuhe 500 yawa chama ona kamera mask yawa chama ndamuhe 500 kugira nikomba musama tu bro musama ya 500 bro Maniga bireke ibyo by'amahera ntaco ashobora kumfasha mu no mwanya. Icambere nuko abantu babona ko jewe nta kintu na like nta base nta pesa ni kitu simple bro. Achana pesa. Ema akona kasoda tu pesa bro. Shika pesa yako bro. Shika pesa shika pesa yako man. Iki ni kitu simple sana. Amafaranga ziwezi amafaranga nashobora gukura ivyo abantu bambonye ko amahera ntaco ashobora gukora ku buzima bwanje mu gihe brother okwanga bro bakunzi ba Mijo Talent TV brother shaka kwanga amafaranga ngano bro walao yaseje dayitorera man si blag bro wasa brother yasa muyanyihere man bashobora kuyagwana kibazo ko je amafaranga nashobora gukuraho ikintu ca mbere nuko abantu bomenye ukuri uko kumeze ubundi amahera kuri jewe ntaco aza gukora ya ariko brother ushaka kwanga bro wala bakunzi ba Mijo Talent TV yasa amafaranga genda yatora wala bro wasi not bro naona hizo pesa ikintu ca mbere bro twese dukora inoti bro wasi not wala genda zitora brother ikintu ca mbere gihari aba nabagenzi kubashatse kuyampa suko ngo ngira ngo banarapfuye bro nuko ni pole sana big bro mimi ko bagucafuje man reka ndayatore naco kuko ayampaye abishaka urakoze cyane bro pesa nyingi this is money bro turasamira bro ndamaye bro yo ndamaye turuwasa kuko narakosheje kuba na postinze ibintu nabanjije gutohoza nashire kuri 500 Emaniga muhaye abereka bifate nkama Muvandimwe gisamaye turuwasa abaye wisa ayanywa agafana. Yes bakunzi ba Mijo Talent TV brother wiyumva gute brother wiyakiriye gute kubona aba big bro uravuga ko ntibariko baracana waka kuko bari bapostinze inkuru atariyo bapostinga yuko yashoye kwitaba Imana ariko ndibazona yuko bashoye guhuza bashoye kumubwira uko vyagenze nabo barabeshwe brother wiyakiriye gute big bro man ndajyohewe for sure brother murakoze cyane kweri burya umuntu yenza guhemba imajana arenga navuga ko ari ikintu gikomeye soro murakoze cyane suvuga ngo ndayatoye ngo nuko ngo napfuye men je ntabwo napfuye ndi muzima ndakomeye cyambe nuko babonye abantu ko tugonge hari kandi bumvise ukuri barakoze cyane kabisa. Reka ndabashimire brother kora mwaduhaye time ravuga ati big up sana birangiye kubona muhuje big bro. Yes bakunzi ba Mijo Talent TV wamaze kubona yuko ibintu meze fresh Linogi ni muzima ndi baza muramubona abavuga yuko riracho itavye Imana nguyu ngaha man ariko araduhana ibintu bicasha bro. Recent peace by Linogi genda kuri YouTube kwanza uyirabe brother. Yes reka ndagushimire kurikanye iyi interview ntibagire kugira subscribe kuri Mijo Talent TV wowe wabikoze reka ndavuga ati big up sana wotarabikora please bikore right now na Mr Radio kuri micro ya Mijo Talent TV we love you so much dusubire ubutaha ciao Linogi Emaniga gengo
Wagwan, Muvandi Mix. Yes, sir. We love you so much. One love.